hageze iminsi hibonekeza amafausse couche menshi ku bavyeyi bibungenze ari byo bita kuvamwo kwinda. Bamwe bakavuga ngo kera nta vyariho, abandi nabo bakavuga ngo ibi nabiriya ngo byo babiva kuri ibi nabiriya. Nanje nti none byo babiva ku kutamenya ko umuvyeyi yibungenze, none mu byukuri byo babiva kuki? Ni naco gituma rero bakunzi bakayi nahisemwo guhamagara umudokteur asanze akurikirana iyi ngwara z'abakenyezi na cane cane akurikirana abakenyezi bibungenze. Mudukurikire. Kaze mu kiganiro cyacu kukayi muri studio ya Pam Channel TV, muri kumwe na Pamela Irene Irakoze aka Pamela Blessing aka Shakunyita dushaka a condition ko riba rya top. Nkuko mejeje kubibabwira, uno musi rero nkaba nabazaniye umudokteur asanzwe akurikirana ingwara z'abakenyezi na cane cane abakenyezi bibungenze. Ubu nawe si uwundi ngo ninde, akaba yitwa Dr Axel. None Dr Axel yoba arinde? Turi hehe? Nitwa Dr Axel Intungane, ndi Umurundi, imyaka 34, nkaba nkorera kuri clinique High Tech Care, ni clinique High Tech. Ndi numwe bayitanguje, bagiye hamwe n'abandi baganga barakora ibyo bitaro. Clinique High Tech yishimirije cyane cyane kuvura abantu muri rusangi, mugabo bakagira n'akabijya mu bijanye n'ingwara z'abakenyezi n'abibungenze. Mu Kirundi kenshi bakunda kuvuga ngo nugukorora inda. Iyo fausse couche cyangwa gukorora inda ni gihe imbanyi ivuye mu gitereko imbere yuko umukenyezi cyangwa umwigeme akwiza indwi 22 kuva aho aherukira kubona ubutinyanka, canke naho iyo nda ikavamo ugasanga ntikwije amagarama 500. Rero iri mu migwi ibiri, hari nziza n'ingoga na n'ingoga. Imbanyi itararenza indwi 14 nizo bakunda kwita kenshi mu gifaransa les fausses couches précoces. Hari n'izindi nziza hagati y'izo ndwi 14 kuva igihe umukenyezi aherukira kubona ubutinyanka n'indwi igira 22 nizo bakunda kwita les fausses couches tardives, ziza zitevye. Kuco bikunda kuvako ahanini biri mu migwi 3. Hari igihe aba ari ibintu bitumwe n'iryo rigi. Subi inyuma gato kugira umwana ashobore kuboneka, urubuto rw'umugabo n'ubw'umugore birahura bikagira irigi. Iryo rigi rero riraza ririgabura buke buke, rigazoteba rigatanga umuntu akomeye nka jewe nawe. Rero hari igihe biba bivuye kw'iryo rigi ryavuye kuri ubwo buto n'umugabo n'ubw'umugore byagiye hamwe, bikaba bivuye kuri ubyo nyene, kuri iryo rigi ritameze neza, ugazosanga rizotanga umuntu adashobora kubaho. Ndabahaye nk'akarorero, ugasanga n'umuntu atagira umutwe, cyangwa ugasanga ni 3 canke 4 bafatanye. Benshi mu kiriba no bavuze ari bishitse akavuka, bakunda kuvuga ngo uwo muntu yibarutse igihumbi. Rero umubiri urafise uko ubimenya wonyene, uko Imana yabiremye, uvuga ati iyo mbanyi ntishobora gutera imbere ikawuhagarika. Hari n'igihe biba bivuye ku tusorobo y'iryo rigi ryo gutanga umwana, ugasanga bitanze nk'ibihimba bikuru bidazoshobora gukora neza. Hanini ni nk'umutwe, le cerveau canke umutima. Rero umubiri urabimenya hakiri kare, ukavuga ati iyi mbanyi ntizotanga umuntu ashobora kubaho neza, igatuma ushobora kuwihagarika hakiri kare. Iryo rero kuri 65% nivyo bigwiriye, usanga biva kuri iryo rigi, atari rigi ry'akanovera, atari rigi rizoshobora gutanga imbanyi imeze neza. Yego, ikindi gihe birashobora kuva ku magara y'umudame y'umukenyezi yatwaye iyo mbanyi, ugasanga
arafise ingwara zituma kenshi na kenshi hashobora kuba ivyo bita ama fausse couche. Ndashobora kubaha nk'akarorero, hari igihe aba afise nk'ingwara ya diabete canke akaba afise ingwara zijanye n'agace k'umubiri kenshi kajya gatanga umwingo bakita la glande thyroïde mu gifaransa. Hari n'igihe aba afise ingorane zivuye ku nkebuzo. Burya inkebuzo co bita mu gifaransa amahormone niyo ahanini atuma harimwo amwe atuma n'umugore ashobora kuja mu butinyanka. Rero iyo afise izo ngorane z'ivyo bita inkebuzo canke amahormone, hari igihe bishika bigatuma imbanyi ziza ziravamwo. Hariho n'izindi ngwara zivuye ku maserire y'umubiri ajya atuma hari nk'abasoda b'umubiri. Ndabahaye nk'akarerero n'ingwara bita lupus, iyo nayo nyene irashobora gutuma haba ivyo vy'ama fausse couche canke gukorora imbanyi. Hariho izindi ngwara zivuye kuko umuntu aba yaremwe, nk'umuntu iyo akomeretse umubiri urafise ukuntu bigira amaraso agahagarara. Rero hari igihe muri uko gutuma amaraso ashobora kuvura, hari abantu basanga bafise ingorane bigatuma haba ama fausse couche. Ni nk'ingwara bita thrombophilie mu gifaransa, sinshoboye kuronka uko ndabivuga mu kirundi. Yego, hariho n'ibindi biba bivuye uko umugore aremwe ku gitereko ciwe, ugasanga kirafise udutosi dutuma iyo inzo mbanyi igiye mu gitereko itagumamwo. Hari igihe usanga harimo nk'ibyo bita amafibrome canke tuvyimba tuja mu gitereko, ugasanga aho turi turatuma imbanyi ziza ziravamwo. Hari n'ivyo bindi bita amapolipe. Ivyo byose bishobora gutuma haza haraba ibi vy'ama fausse couche. Ku mugwi wa gatatu utuma haba ivyo biza n'ama fausse couche ni ibintu biri dufate externe, bitavuye ku mugore canke bitavuye kuri rya rigi. Ivyo naho hariho nk'amangwara z'ama infection, sinozivuga zose ngo ndazivuge, la liste est longue. Mugabo hariho nka toxoplasmose, hariyo bita rubeole, hariyo no bita Rickettsia, cytomegalovirus. Ni nyinshi, la liste est longue. Mugabo hariho ama infection ashobora gutuma haza haraba gukorora imbanyi canke fausse couche. Ikindi, iyo imbanyi umuntu yasamye ntibidakundana na gato n'ubushuhe. Umugore wese yumva afise ubushuhe bwinshi nanyarukire kwa muganga, kuko ubwo bushuhe waha imbanyi igeze yose ishobora gutuma haba ico bita iyo fausse couche canke akavuka hataragera. Rero ubushuhe ntibukundana na gato n'imbanyi. Hariho n'ikindi, ubu tumenyereye abantu benshi baza kwivuza muri farumasi ugasanga barafashe umuti. Hari imiti idashobora gufata iyo wibungenze, utegerezwa kubaza muganga. Ngiriye ko mpimiriza abakenyezi ko kizira gufata umuti wari we wese utabajije muganga agukurikirana. Hariho n'ibindi bita mu gifaransa ma plante medicinale, ni biti bamura nko mw'ishamba canke iki, kubera ibyo bifise bishobora gufasha, ugasanga mugabo birashobora gukorora inda. Ndabaye nk'akarorero ni nk'igiti citwa absinthe. Hariho ibyayuramutwe. Ibyayuramutwe cane cane nk'ibiri mu mugwi wa heroine, cocaine canke amphetamine, sishoboye gutora uko bavyita mu Kirundi. Mugabo ivyo byayuramutwe kenshi birashobora gutuma imbanyi ikoroka. Hariho n'inzoga zijya ziborera, na cane cane zijya usanga harimwo umwambiro mwinshi. Ikindi gishobora gutuma haba ama fausse couche ngira benshi banatazi ni ikawa. Ikawa hariho urugero rurerure ishobora gutuma hashobora kuza ivyo vy'ama fausse couche. Muri rusangi hariho ivyo. Ikindi abashakashatsi bavuze nuko uko imyaka y'umukenyezi canke n'umugabo uko iba myinshi bishobora gutuma haba ivyo bita ama fausse couche.
nk'ibi vyigwa bimwe bimwe biravuga yuko nk'umukenyezi afise imyaka 20 afise amahirwe nka 9% ashobora kugira ama fausse couche. Mugabo yigiwe kure agashika nko kuri imyaka 35, bya biharuro biva kuri 9 bikagwa kuri 20. Amaze gushika kuri 40 bikagwa kuri 40 kwijana. No kuvuga ko abakenyezi 40 dufasha abakenyezi jana barenze imyaka 40 bazokororinda canke bakagira fausse couche. Yamaze kurenza imyaka 45 bigishika ku bice 80 kwijana. Ivyo bice ni byinshi cyane. Baranabivuga ko no ku mugabo arenza imyaka 45 kizo mbuto ziwe zitaba zigifisa akanovera zishobora gutuma haza haraba ama fausse couche. Ahanini narondogoye nta bivuze nagerageje ahanini ibituma haba ama fausse couche nivyo biri muri iyo migwi itatu. Kenshi nkuko nabivuze mu bituma ama fausse couche aza hari ivyo umukenyezi ashobora gukora n'ibyo adashobora gukora. Ahanini nkuko nabivuze gushika kuri 60 kwijana biva kurigi riba ryavuye ku rubuto rw'umugabo n'iby'umugore. Rero nko kuri ico umugore nta nico ashoboye gukora, kandi kenshi bikunda gushika hakiri kare cyane. Hari n'abo bishikira batari bwanamenye nuko basamye. Ahanini gushika kuri 60 kwijana biva kuri ivyo. Ikimwe mbona nuko tutamenyereye aho iwacu abantu bakeneye kubakana kenshi ntibagenda bakegerera muganga ngo bagire ico bita consultation prénuptiale. Ahanini bari kugenda kwa muganga imbere yuko bubakana bakabapima. Hari bipimo ukabona yuko ahanini kenshi afise amahirwe yo gusama hakiri kare. Kenshi ntibakunze kubikora. Ikindi ico dukunze kubona biba bivuye kuri wa mubiri, kuri ca gitereko c'umugore kitaba kimeze neza nkuko Imana yabitunganije kugira ashobora gusama imbanyi ikaguma mu gitereko. Ivyo kenshi nivyo dukunda kubona. Niyo yivuje hakiri kare n'imbere yuko yubaka baranabimubwira, ugasanga be na muganga wiwe barafashe cyo no kwita précaution mu Gifaransa imbere yuko anasama, ugasanga imbanyi barayikurikiranye neza iragumyemo. Mugabo ico novuga, iyo imbanyi yashatse kuvamwo uko bimeze kose, iyo bivuye kuri iyo mbanyi yonyene itegerezwa kuvamwo. Ntaco ukora we uri umukenyezi canke ntaco wundi muganga akora iyo yashatse kuvamwo irava. Ni consultation prénuptiale, kuvuga ko umugabo n'umukobwa n'umuhungu bashaka kubakana bagenda gukora umuganga bakanabapima, bakabatuma n'ibipimo by'amaraso kugira barabe ko bashobora kubakana canke naho bashobora kurondoka atabibazo bihari. Yego. Kenshi iyo naho bibona hakiri kare hari ibintu tubwira kabo kwivuza bogenda bakabanza bakageza bakazokwivuza haciye nk'imyaka 2 kuri ivyo bijanye no gusama. Ego bashaka kubakana boza bakabapimira indwara zimwe zikunda kubuza nk'ivyo vy'ama fausse couche canke bikunda kubuza gusama. Mugabo umuntu atangura kubona yuko hoba hariho akansoro wo mu bijanye no gusama haciye imyaka 2 abantu bubakanye bashobora ntibashobore kuronka umwana muri iyo myaka 2 canke bashobora kubona imbanyi. Ego niho batangura kwivuza mukagira n'ibipimo byo kurondera igituma atoba ariko arasama. Boza imbere yo kubakana canke n'igihe bashatse kuronka umwana bakavuga ati twe dushaka kurondoka tukaronka umwana, bakaza imbere yuko bubakana. Ni vyiza cyane gusumba.
ivyo bice bikuru bikuru bivana n'imigambi ibihugu biba vyarashizeko. Nk'umugambi wo ngaha mu Burundi usanga atari cyo kimwe n'uwo mu Rwanda canke cyo kimwe no muri bindi bihugu. Mugabo ahanini umuntu akimenya agisama arashobora kuja kwa muganga bakamurabira ko iyo mbanyi yiwe bwa mbere ari imbanyi yo canke iri mu kibanza. Hariho n'imbanyi zishobora kutaja mu kibanza. Hama ahanini kenshi iyo umugore atababara canke atabona amaraso kuva amenye ko yibungenze yotenyenya akagenda hagati y'indwi 10 na 14 kuva atakibona amaraso. Ahanini niho hakuru, ni naho hari igihe hakunda kuba ivyo vy'amafausse couche. Kuyo kwegera muganga akamukurikirana akamurabira ko bimeze neza, kimbanyi ibiri mu kibanza kwikura kitera imbere. Ego niho kenshi ushobora kwevita meme nizo fausse couche. Iyo atakibazo ufise, ibibazo vya mbere bikunda kuza nko mu gice ca mbere nuko kuribwa canke ukabona amaraso kandi uzi neza ko wasamye. Ni igice ca mbere, igice ca mbere na mezi 3 ya mbere. Ego nkuko bo biharura amezi 2 ni 10 semaines, ni indwi 10. Imbanyi iva mu gice ca mbere c'imbanyi irenganye indwi 14 kuva ahatanguriye kubona aherukiye kubona ubutinyanka. Aho naho imbanyi bimaze yonyene gusa bimaze indwi 12 n'igice. Ego ibice bindi bikuru bikuru hari igice cyo ku mezi 5. Ni igice gikuru umuntu ategereza kuja kwa muganga bakamurabira ko umwana afise ibihimba byose bikwiye bishobora gutuma abaho. Ego ikindi gice kindi gikomeye ni igihe ku mezi 7 ariyo 32 semaines kuva aho aherukira butinyanka. Naho nyene nukuraba ko umwana akura neza kandi na vya bihimba bimeze neza bishobora kuzokora. Ikindi gihe gikomeye ni gihe abasigaye indwi 2 ko yibaruka. Ico gihe naco nyene kirakomeye, aragenda kwa muganga bakagerageza kuraba uburyo azokwibarukiramwo nuko atabindi bishobora kumubuza kwibaruka neza. Eko ivyo bice 4 nivyo bikuru bikuru kumbanyi ari byo dukoresha no ngaha kwa muganga. Irekwe kenshi mu gifaransa hari abakunda kuyita bijya biza babita mirekwe ngo ni ce sont des signes sympathiques. Donc ibimenyetso byiza kuko bakunze kubivuga. Ego irekwe bivana n'urugezo. Ugiye kwa muganga barashobora kubihagarika canke bakagerageza bakabipfupahaza mu kabana. Ego birashobora iyo bigeze ku rugezo rurerure birashobora kugutuma umererwa nabi, umubiri umererwa nabi, kuko nk'iyo uri kuradahwa uratakaza bimwe nkenerwa mu mubiri. Hariho imiti yo kwa muganga ishobora gutuma iyo rekwe rigabanuka canke rigahera. Uko bisanzwe bimeze, irekwe ritangura nko ku ndwi ya 6 ugiheruka kubona ubutinyanka, rikagenda rigabanuka uko imbanyi ikura, kenshi rishika ku ndwi ya 16 ugasanga byaheze biraherengetera. Irekwe ntirisa ku mugore nko ku wundi, nk'umwe wese arisangiza, no ku mbanyi no ku yindi irekwe aragisangiza. Rero iyo ribaye byinshi cyane rikakubuza gukora ibintu by'ubuzima bwa misi yose, muganga hari imiti ishobora kuguha akagufasha bikagabanuka mbere no guhera rigaherengetera. Nashaka kubasigurira gatoyi, ecography nikoresha des rayons, ikoresha amajwi n'amajwi anyaruka udashobora kumva n'ugutwi. Mugabo gushika uno munsi, gushika iyi saha nta ubahinga barashoboye kwerekana yuko ecography ataco yonona. Ahanini nagerageje kubasigurira
ecography zikenewe zankenerwa cyane ni zitatu: imbere y'amezi 3, ku mezi 5 no ku mezi 7. Mugabo bivana hariho nko ku bihugu biteye imbere bashobora kugira ecography ku kwezi gushika ino saha ndabisubiramo, ecography barashoboye kwerekana yuko ataco yonona. Hama twashoboye kubibona muri bya makoze na dondagura, ecography ntiyari irimwo. No kuvuga ko hariho ibi byinshi batoye abashakashatsi bituma habaho amafausse couche, ecography ntiyigeze ijamo. Gusa hariho ibice bikuru nabisubiyemwo, ndabisubiremwo, ni imbere y'amezi 3, ku mezi 5 no ku mezi 7. Aho oye nizo ecography nyamukuru umuntu atategerejwe kureka gukoresha. Yego. Nagerageje kubivuga mu ntango, iyo imbanyi itararenza amezi 3 yo nyaragasa kwa muganga, iyo yumvise ababara ni nka kurya n'ububare bari buza bugenda bukakubabaza bukakurekura bukaguha agahengwe, hama ukongera bugasubira bukagaruka. Numvise ababara aranyagasa kwa muganga canke yibonye kwa amaraso. Imbanyi iyo imaze kugera nko ku mezi 5 kuduga, amaze kumva umwana akina, iyo umugore amaze umwanya yumva umwanya nawe wadakina, no kunyaragasa kwa muganga. Iyo yumvise ko ubushuhe, nigeze kubivuga ko ubushuhe budakundana n'imbanyi, nitegerezwa kunyaragasa kwa muganga, ubwo bushuhe akaraba ico buvuyeko bakanabuhagarika. Ikindi gikomeye ni gihe yibonye ko amazi atemba, naho nyene aca nyaragasa kwa muganga canke akabona amaraso. Ivyo ni ibintu 4 canke 5 bituma kenshi imbanyi ishobora kuvamwo canke naho ikavuka itaragera. Ahanini umugore yiyumvise ko ivyo bimenyetso aca nyaragasa kwa muganga. Kenshi ni munsi y'umukondo, ni nka buryo bubabare benshi bakunda kumva barigira baje mu butinyanka. N'ububabare buza bugenda buza munsi y'umukondo, hari n'igihe buza bugaja no munsi mu kugiti cy'umugongo. Ego ikintu bumenyera ko n'ububabare buza bukakubabaza, hama bukaguha agahengwe mu nyuma bukagaruka. Ce sont des contractions. Kenshi tugerageje no kubona naho igitereko gitumbereye. Igitereko kiri mu ico no kwita muri bassin, sinumva ko no sigura mu Kirundi, ni mu gace kepfo y'inda, hepfo y'umukondo, hepfo y'inda. Kenshi n'ububabare usanga buja n'amaja mu mugongo, aho kenshi abari ububabare buvuye ku mbanyi. Ego birashobora kuva no ku bindi, mugabo wumvise ubwo bubare buza bugenda kuko nabusiguye, uranyaragasa kwa muganga canke ukibona ku maraso. Oya, nta na gato ntaco bisana na fausse couche. Nkuko nabivuze nkitangura, fausse couche ni gihe umuntu abona asohoye imbanyi yiwe imbere yuko akwiza amezi 5. Ego ico bita iyo placenta previa n'ingobyi. Placenta n'ingobyi. Previa no kuvuga ko iri munsi, iba yegereye hajya mu gitereko, aho bita ku kwinjiriro rw'igitereko. Rero rimwe na rimwe hari igihe iza iratuma amaraso aza. Ego ico gihe iyo placenta previa bavuga ko yo biri previa mu gice ca 3 c'imbanyi. No kuvuga ko haba harenganye aho hagira fausse couche, aba ari umuvuka. Inyuma yuko urenganye 722 kuva aho utanguye kubonera ubutinyanka, inyuma yaho bavuga yuko uri umuntu yavyaye atarashikana 737, bavuga ko yavyaye hataragera. Ubuvyaye ku 737 kuduga gushika kuri 40 niwe bavyaye hageze. Ego rero kuri ivyo bya placenta previa niyo ngobyi barabibona muri ecography kenshi hakiri kare, igenda ikaja munsi ahegereye ubwinjiriro
bw'igitereko ntaco bisana rero nuko gukorora imbanyi ahubwo ari igihe bishobora gushika ukavyara hataragera. Ego ikindi mwari mumbajije ni ca souffrance fœtale. Souffrance fœtale ni umwana amererwa nabi hataragera ataravuka, nk'umutima wiwe ugatera cane gusumba ku rugezo ruriho canke ugatera buke buke ku rugezo Imana yashizeho yuko uwo mwana akiri mu nda umutima wiwe ushobora guterako. Nico kenshi bakunda kubibonerako kubera ntabaravuka ntuburamubona, nico bakunda kubonerako. Hama hari igihe baca banyaragasa umwana bakamuvyaza kenshi ataciye hajya tumenyereye agaciye hasi bakamucisha hejuru, imwe bita césarienne. Fausse couche ni gushika imbere yuko umukenyezi canke umwigeme akwiza indwi 22. Ni ukuvuga ko umuntu ashitse ku mezi 8 canke 9 aba yarenganye ca kiringo aho tuvyita fausse couche canke gukorora inda, ni ukuvuga abavyaye hataragera. Rero umwana bishitse agapfira mu nda ntibiyitwa fausse couche, bavyita ko ari umwana nyene yapfiriye mu nda, ari fetus yapfiriye mu nda. Mu Gifaransa bavyita mort fœtale intra-utérin. Ego kuco biva kuri byinshi cane. Ngerageje kubica ku mayange, hari ibyo biva ku ngwara iba ifise umukenyezi yibungenze, nka bijya bita tension, ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Hariho za diabete n'izindi ngwara nyinshi zishobora kumutuma umwana ashobora kwitaba Imana imbere yuko avuka, imbere yuko ibise bitangura kugira ashobore kumuvyara. Niho bibavuga ko umwana yapfiriye mu nda. Ikindi gihe hari igihe bishobora kuva ku mwana we nyene ugasanga ni umwana ari malformé atameze neza, bigashika agapfira mu nda. Hari n'ibindi bishobora kuva nko ku ingovyi ijya bita placenta, niyo igaburira umwana, ituma abaho, ituma akura, iridekora, hama umwana ntasubire kuronka ico afungura, hama igashika agacikamira mu nda. Ahanini birashobora no kuva no ku ma infection, sinozidondagura ni nyinshi, muga hari igihe bishobora kuva ku ma infection. Iki gituma umwana afira mu nda ahanini kuri 90% n'ivyo ndondaguye. Hari igihe bishika nuko ataco bashobora kubona mu bice bishika nko 30% ntibatore iki gituma umwana yapfuye agapfa guturumbuka hageze yuko avuka. Mu gice ca gatatu c'imbanyi navyo nyene birashika. Ego rero muri make iyo umwana yapfiriye mu nda hari mu kugera akavyara ari arenza indwi 22, ntibavuga ko ari inda yakorotse, ni umwana yapfuye hataragera yuko avuka. Ego cane iri mu bintu byinshi bituma umwana ashobora gupfa giturumbuka hariko haragera. Si no guhitana umwana gusa, birashobora no guhitana umukenyezi. Rero nico gituma duhimiriza abantu bibungenze kuza barakwirikiza kijya kirangamisi abaganga baba babahaye kugira baze barasuzuma niyo ngwara bishitse bakayibona hakiri kare, bakayivura eka bakanakinga yuko izo ngaruka mbi zivuye kuri uryo muvuduka y'umurundi w'amaraso mu kenyezi yibungenze ziteba zigashika. Kumubikurikiraniye hafi na muganga hari igihe mushobora kuvyevita. Murakoze kuri ico kibazo. Burya kugira umwana arinde avuka akava mu gitereko mu nda y'umukenyezi ategereza kugira ibise. Ibise nivyo bituma ashobora gusohora uwo mwana akavuka. Rero umukenyezi yibungenze hariko haragera yarakurikiranye imbanyi yiwe no kwa muganga, hari igihe bamubwira igihe azovyarirako
kariko haragera arashobora kuza arumva ububabare, ni ububabare buza bugenda mu gifaransa vyita ama contraction, buraza bukakubabaza hagaca umwanya bikaguha agahengwe. Rero umenya yuko ari bisevyo bikeneye kuja kwa muganga hariko haragera kuvuka, biza birakubabaza cane kandi bikamara umwanya munini, bikamara no gushika nk'amasegonda nka 30, bikaguha agahengwe, hama bikaza nko ku minota 10 ugasanga bije nka gatatu, ubabara cane cane musi y'inda hajya bita mu kaziba k'inda no mu mugongo. Aho rero umaze kubona ushobora kugira nk'ibise bitatu mu minota 10, haba ariko haregereza uwo kwegera muganga akakurabira, akagupimira, akakubwira aho ugeze, akanakwereka n'ukundi ibindi bibandanya. Ego ahanini ibyo nivyo bimenyetso bikunda gushika. Ikindi gihe hari n'igihe benshi bakunda kubibona wumvise hajya gasaho k'amazi umwana aba arimwo karameneka, akabona amazi aseseka, naho nyine no kunyaragasa kwa muganga haba hariko haragera, naho bishobora kagushika kameneka hataragera, mugabo kenshi yo hariko haragera aba ari kimwe mu kimenyetso. Ego ibyo nivyo bimenyetso bibiri bikuru bikuru bikwereka ko hageze kuja kwa muganga, hageze kuja kwibaruka. Okay, ku bushakashatsi ku byo maze gusoma gushika uyu munsi, nta na hamwe baravuga yuko umuntu kubera afise ibiro bike canke kubera afise ibiro vyinshi imbanyi yiwe ishobora kuvamo. Mugabo gusa nk'iyo umuntu avyibushe cane arashobora kugira za zindi ngwara zindi zituma imbanyi ishobora kuvamo, arashobora kugwara nka diabete, arashobora kugira ivunduka ry'umurindi w'amaraso n'ibindi bijanye nuko niyo obesite yiwe. Rero ntibiba bivuye ko yoba vyibushe, mugabo biba bivuye ku zindi ngwara zose ziri ruhande zabitumye. Hama ufise ibiro vyinshi ukaba wingenze, ntivyoroshe, birakugora kabiri gusumba ujya muntu asanzwe ari dans les limites y'ibiro biri normal. Ntaho vyanditse yuko uko oye bishobora kugira impact kuri iyo mbanyi kashobora kuvamo. Mugabo hariho nk'ama facteur de risque, nk'umuntu avyaye hakirikana cyane akiri muto, kandi kenshi abantu bakiri bato usanga bonze, hari igihe ari grossesse à risque. Mugabo ntaho vyanditse yuko umuntu kubera yonze canke kundi kubera vyibushe bishobora gutuma imbanyi ivamo. Nk'akajambo ka nyuma notekerera abariko baratwumviriza, nuko nkuko bivuze umuntu ntatwara inda ari wenyene, abafise umushinga ntahe bagiye hamwe bagatuma iyo mbanyi iboneka. Rero gutwara imbanyi si ikintu coroshe, ntayo ndatwara, mugabo mu mwanya kenshi tuba turi kumwe n'abazitwara ndabibona si ikintu coroshe na gato. Umubiri w'umukenyezi urahinduka, ugasanga ibyo harakunda ntakibikunda, ugasanga n'agashavu rimwe karasa karaduga. Rero umushinga ntahe no kumuba hafi, ukumuba hafi rimwe kanamutahura, akanamufasha, akamutwaza isakoshi. Ni ibintu bimwe bishobora kumufasha kugira iyo mbanyi izotebe ishike nawe amerewe neza, akumva ko ari soutenu. Ego ikindi tunuvuga ko ku vy'amafausse couche hari abantu batwaye imbanyi, ibintu benshi bibaza atari vyo, nuko bavuga ati nca mpagarika akazi kubera nasamye imbanyi, canke ngo sinzosubira kugira ikarashishi. Hariho na bamwe badasubira no kurangura amabanga nabo bubakanye. Eka namba ivyo sivyo ntivyotuma imbanyi ivamwo. Ibituma kenshi twabibonye, twabivuze, turabisubiramwo nk'ivyo, ahubwo biranakenewe nuko umukenyezi yibungenze azaragira agakarashishi kadafashe, mugabo akakagira régulièrement. Ego ikindi no herezako nuko umuntu amaze kumenya ko yibungenze yo kwegera muganga akamuha ikirangamisi y'ukuntu yoza arakwirikirana imbanyi yiwe. Ego ndabashimiye cyane abakunzi b'Akayi. Rero murumvise Dr Axel umuco ahejeje kuduha ku bakenyezi bibungenze, yongeye aranahimiriza n'abashinganahe babo
kubaherekeza kubasutena barumva bakunzwe rega yavuze n'akantu ko kubatwaza ishakoshi urumva n'akantu keza umugore arumva ko akunzwe kandi aherekejwe. Ikindi naco yabwiye abakenyezi ati abahora bitwaza ngo ntibashobora kugira ikarashishi canke bakavuga ngo nta mabanga y'abubatsi bashobora gukora, ariko murumvise yuko aduhaye umuco ko atakibazo na kimwe. Rero nkabashimiye rero Dr Axel kuba yaduhaye uyu mwanya akongera akaduha ku muco utandukanye byari biduteye amadidanye, byari biduteye ibibazo. Ego mwakoze kutwitura, mwakoze kutugendera muri klinike y'iteka. Nejo ubundi mugasura kudukenera haba kuri ikiganiro canke ikindi, karibu turabaye ikaze. Mwakoze cyane.